nivyo mutarigira mumenya na rimwe ibintu mwita ngo continuité de l'état umenga c'est la continuité de personne. No, igihugu n'urwego, iyo uwaruserukira yagikoreye ibidakogwa haje uwundi arabishira ku murongo nta gicumura abakoze mugabo za wumva ngo continuité de l'état ko rero indongozi za kera zari zarishe nawe bandanya wice ko indongozi za kera zari zangabiye iki gihugu ndagitware cubandanya ukingabira ivyo ntibibaho. Ko indongozi za kera zari zaravuze ko ubutare bw'u Burundi budakwiye kuzana amahera mu Burundi ngum ako gakontra gategerezwa kugumaho ngume niba ubutare ako gakontra kiraza kugakuraho. Ubutare n'ubwo rwego so bw'umuntu ujya muntu yagurishije igihugu uwuje arakigarura. Iyo mvuze nti rero amakontra yasinywe n'abatariyo turayatumbereza akamera neza nta bumenja buba burimwo kuko ni ya leta. Narakunze mbe yari umuganwa ndumwe umwami yagurishije Tanganyika, agurishije Tanganyika acaza abwira ndumwe ati vyabizi bimwe biri hajya hepfo ati ndabiriye ati nabigurishije. Ndumwe ati wamenje mwami w'Uburundi wamenje ngo nivyo ko cyo nabonye ari ibizi uko nyene. Hanyuma ngo none ngo bigenda gute ngo wasinye ni wasinyura nene yasinyuye none mbwira twumvikana wasinye ni wasinyura. Iyo usanze warahuvye none ntiwihubura none nsange amasezerano yo kwiba igihugu nje mpezagira nanje mpezagire. Aha muri mwebwe rero hariho abasinya amasezerano yo kwica igihugu bashaka ko ntasinyura ndasinyura murabesha cyane nimumbarire nimumbwire ndeke no gusinyura bikomera amashi ibyo turavyemeje ubutare bwa tererare hamaze gushoka itoni zirenga 400 nta nimeya irigira yinjira mu gihugu cy'u Burundi ngo nce tabigumiza uko nimwiyumvire ako nakaroro kamwe rero kamwe. Shalom abo muri groupe Imana itegereza kumenyekana muraho mumeze neza. Uwo muvugana ni Pastori Ezekiel Ingozi wo muri mission Maranatha. Ndabaramukije igitondo ciza cy'umugisha, ndabaramukije aho muherereye mu ntara y'amajepfo mu ntara y'amajaruguru. Mwaramutse neza natwe turaho turashima Imana. Ego nagomba ndabamenyeshe iki kintu mumfashe gusenga, ndafise ikibazo cabure ikigeragezo munsengere cyane kuko satani yavyuye ingunzi. Jewe madamu twarumvikanye ndamurungika hanze ndikokora ndarondera itike ndagurana amafaranga asigara ndariha yaragiye. Ubu rero yagarutse mu Burundi, ubu yiteguye kugira mariage n'undi mugabo. Ndabitangaje muri groupe Imana itegerezwa kumenyekana yuko ari Imana yadutoranije. Kubw'ivyo rero abasenzi abapasitori musenge cyane kugira ngo Imana iraba ico yokora kandi ntinaniwe. Shalom. Ego hanyuma umudamu wanje yitwa Nsabumukiza Chantal mugabo ubu yarihinduye, ubu ni Wizeyimana Yvonne, yaratewe n'impemu mbi gose. Ndabarungikire na invitation ziwe, ariko
aratumira ko abantu kugira ngo baje kuri dote yiwe, ni ukuvuga itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu, ngo ntihazogira mariage aho mu Gihosha, ngo ntihazokwandikirwa. Mumfashe cane gusenga no gusambuza ivyo bintu, murakoze. Yego, shalom shalom kandi bakozi b'Imana. Hanyuma bakundwa ba Yezu Kristo, n'ukuri nimumufashe Pasiteri Ezekiel kuri urwo rugamba arimwo, kuko murabona ko shetani yamuhagurukiye mu rugo rwiwe. Ego, nimubimufashemwo mwebwe muri hafi. Pasiteri n'ukuri bimufashemwo, mubijemwo bakozi b'Imana, mwese muhaguruke mwerekane ko muri abantu Imana yashize ku kiganza cera, kuko ibi bintu birateye isoni kandi birateye agahinda. Uyu mumama ntimugire ngo amafoto bikubitisha kuri sinataci bigira abantu umenga ni batonya kandi barashaje. N'ababariye abagore bari muri Saudiya bata amakontra yabo bakaja mu mabarabara, baravumwe kandi baravumwe. Ushaka anyumve n'aba ari mu barabara. Ndi muri Saudiya nkorera 900, maze imyaka 4 mu nzu y'umuntu, naroshejwe kenshi kuja mu ibarabara. Muga nabonye ibarabara harimwo shetani mbi ibahamagara, harimwo shetani mbi ihamagara abakenyezi, abakobwa. Mama bashika muri ayo mabarabara batangura kwiyambiza, bagashirako amameshe, bagashirako imishatsi Imana itabaremanye, bakambara inyambaro zitagira uko zimeze. Burya isi si mbi, abari muri yo nibo babi. N'ukuri uwo mumama n'uwamushigikiye, Imana niyo kubababarira, ntawo basabira ikibi, ahubwo Imana niyo kubashira ku ikiganza cayo ikabeza n'amaraso yabo, kuko sibo ni dayimoni yabinjiye. N'agahinda, kandi agahinda ateye mu rubyaro yavyaye. Imagine uwo mupapa, urumva ko yacumukuye gushika nahagurisha ikinga, akagurisha utwo afise twose kugira umuntu ajabuke aze kwiyungunganya. Hakwiyungunganya urabe ivyo amugiriye. N'ukuri ndabasavye nk'abakozi b'Imana, muhaguruke mumushigikire urwo rubanza nk'uko Pasiteri abivuze, ruhagarare bamaramare, kandi bamaramare ari ugushengeza basengeze, kuko ndazi n'umukuru w'igihugu amaze kubimenya ivyo onye ni ingorane. Ndazi ko ari se w'imfuvyi, ari se w'abapfakazi. Ndazi uwo mumama n'uwo mupapa bagomba bagira urwo rubanza, bararonka ingorane. Ndi umupfakazi, mfise abana 5, kandi ndakubariye ko mfise abana 5 ntiwovyemera ku gihagararo mfise. Mboneka ko nkiri umwana mutonya, muga mfise injaro 5 n'umwuzukuru w'umukobwa. Simbura ibimpenda, muga ndabigwanya. Si ukuvuga ngo nuko mfise inkomezi, ikintu waragihorana ariyo kamere. Hagiye hariho abantu bikika mu Mana bakagenda kwiyambika ubwiza bw'Imana kandi bambaye ubwiza bwa Satani. Uyo mumama ntimugire ngo nuko yaje muri Saudiya, yariyo kamere yiwe. Mwamubona aza gusenga mugafise ibindi agambirije, kuko niwombarira ko umuntu wotegura gushingirwana n'umuntu ngo nuko ushitse muri Saudiya. Abagore rero bari mu barabara barafise ibibazo, nukuri bambabarire. Ndavuga uwuzoshaka azontegerere mu Burundi ankubite, kuko navuze abari mu barabara. Ego, kuko uku n'uguteza urubwa abakenyezi, kandi n'uguteza urubwa abari mu mashengero.
urumva none nk'uko ari we umwana wiwe yabyaye w'umuhungu akazana umugore bagashingirwana hanyuma umugore akajabuka aje kurondera ubuzima umugore wiwe akaca ahinduka nk'umwana wiwe vyomunezera ahubwo uwo mugore n'uwo mugabo wagiye kugira urwo rubanza bakwiriye kandi apana agasho kamwe direkte kumusaga bakagenda kwanza kwicara kumusaga kuko ibyo kwanza n'uwo nyene mwene wabo amushigikiye muri ibyo nyene nawe nakwiriwe gufatwa agashengezwa kuko uko n'ugushigikira ikibi n'ubwicani butagira uko buhagaze kuko arisha abana ba mutonya wiwe kandi arishe n'umugabo wa mutonya wiwe Imana imbabarire kandi mumbabarire nkaba mvuze amakosa mumbabarire ku ruhande rwanje je vyambabaje kandi birambabaza birashika birambabaza burya rero isi simbi abari muri yo nibo babi mugira amahoro y'Imana muhezagirwe aho muri hose